bakwiye kubutana n'abantu babifisemo inyungu. Hariho abantu ibi bintu biramutse bigiye ku murongo baca bahomba. Abona umwana kawe k'abantu saba sukuvuga ngo ni leta. Aba bantu rero nibo baca batuma ibintu byose biguma bidindira. Mugabo ko leta yamaze kubibona nigerageze mu by'ukuri ivyo bintu bikure mu nzira kuko ni ibintu biboneka neza yuko ari abantu baguma barondera ko ivyo bitagenda. Ikizacu Ubutare ari kimwe mu bintu bizotuma igihugu citera imbere naho ugenda kuraba muri vision 2040-2060 no kuvuga ca gitabo c'imigambi biragaragara neza kandi byarabonetse ko leta yabishizemo amabujectif atari make yuko igisata c'Ubutare kizogera. Ibi bintu abantu babigira nababwiye ubwa mbere umva haza abakomisiyoneri mu bantu baza ku bintu vy'Ubutare mu vya amasosiyete manini. Leta y'u Burundi yaramaze kwemeza neza yuko igisata c'Ubutare ari kimwe mu bintu bizotuma igihugu citera imbere naho ugenda kuraba muri vision 2040-2060 no kuvuga ca gitabo c'imigambi biragaragara neza kandi byarabonetse ko leta yabishizemo amabujectif atari make yuko igisata c'Ubutare kizogera. Nico gituma leta yacifata ingingo yuko yo kwinjira muri ryashira hamwe ry'ibihugu ku isi rijejwe ryo gutunganya ubutare ryitwa ITIE ni Initiative des Industries Extractives. Ariko rero hariho kibazo c'intambamye komeye cyane kijanye no kubahiriza umwanya hamwe n'abantu baba escrow mbabare nkoresha iryo jambo baza ngo baje mu bisata c'Ubutare mugabo gacu usanga abo bantu baje n'abantu mu by'ukuri ba escrow. Kubera iki n'abakomisiyoneri ndeka kubita ba escrow mugabo n'abakomisiyoneri baza bavuga ko ari bo babikora mugabo gacu usanga bazanye abantu mu by'ukuri bataza gufasha igihugu. Ndabaha akaruru gasanzwe muri nka Mikeri y'Imusongati hamaze kuza amashirahamwe 6. Uravyumva amashirahamwe 6 ayo yose duhere kuri Andover mwese murayizi, tuje kuri Samankor mwese murayizi, tuje kuri BMM mwese murayizi, hari yitwa EYAR yo nkikigira 5-6 ubu uya turi kwitwa Life Zone zitandatu zose zaje Conseil des ministres yarakorana muyumvira. Hanyuma oya twavuze abantu b'abahinga baba bamaze gukorana nabo iyumvira uwo mwanya utakara mw'ivyo bintu nuze muribuka yo Andover yaragiye no kwitwara leta imara igihe igenda iburaya abavocado leta harimo n'abantu babitungiyemwo kubera ivyo byo kuja kuburana leta itanga amafaranga mwiyumvira ivyo bintu donc Conseil des ministres tumwanya ikora ibintu iri kwikora n'abakomisiyoneri bigahera ataho bishitse hanyuma bakaja kuburana leta igatanga amafaranga navyo niziko turunguka. Rero murabona vision 2040-2060 dufise ico no kwita imyaka 14 ubu 2040 imyaka 14 imbere yacu uhereye kuri ntuze kuri Andover n'ubu biraboneka neza yuko kugeza kwino saha tutaravye neza ngo ducunguze umwanya umwete niho nagomba gushimikira. Turashobora kwisura tuva tuzosanga tugeze muri 2040 murumva n'imyaka 14 dusubiye inyuma tukaraba tuzohava dusanga tutarashikaro namwe. Na rero ngoma nsaba cyane cyane abantu bajejwe gufasha nk'uyu mugambi w'igihugu harimwo na ITIE bagerageze by'ukuri tugiri turabe ivyo twokwitarire so apprise ibintu twakuyemo nk'ivyigwa n'ahandi ho bigumye gutya tuzohava dusanga n'amashikiranganje ikorana isubira ikorana igumi ikorana tushike muri 2040 ataka turaronka. Ibi rero nakamo nteye inzego z'igihugu ndabona ko leta yaramaze kugira engagement ivyo byo mu bimenye umukuru w'igihugu yaragize engagement bose baragize engagement ubu hakenewe yuko engagement bagize kugira ngo twinjire muri ITIE navuze ko ari initiative y'ibihugu bishoboke kugira ngo mu vy'ukuri ubutare tubugiremo akamaro bitugira akamaro kandi buze gufasha gushikira imbona kazoza y'igihugu. Ahubwo rero ivyo nico kibazo
ibi bintu abantu babigira nababwiye ubwa mbere umva haza abakomisiyoneri mu bantu baza mu bintu by'ubutare mu vya amasosiyete manini ico ni cyambere. Ikigira kabiri abakwiye kubutare n'abantu babifisemo inyungu. Hariho abantu ibi bintu biramutse bigiye ku murongo baca bahomba. Abona ubwana kawe k'abantu saba sukuvuga ngo ni leta. Aba bantu rero nibo baca batuma ibintu byose biguma bidindira. Mugabo ko leta yamaze kubibona nigerageze mu by'ukuri ivyo bintu bikure mu nzira kuko ni ibintu biboneka neza yuko ari abantu baguma barondera ko ivyo bitagenda. Hari kindi cya gatatu kameme gihambaye nuko abantu ubaza ahana hariya barakubwira bati hari gihe usanga ama decision avuye hejuru akaza abahinga batabanje kuyiga. Ivyo navyo birakunda gutera ingorane muri leta. Abo bantu bavuga bati nibanze bahe abahinga imbere yuko umuntu ari muri politike hejuru atanga igikogwa abanze bakore ku mavi technique y'abahinga. Ivyo rero navyo ngo biri muri kimwe gishobora gutuma ibibazo biba. Rero twebwe nk'iyi nama twagize uno munsi ni inama yo gukabura ubwenge bw'aba société civile bwa secteur privé nabo mu nzego z'igihugu. Urabona ko baje abari muri byo ubushiranganje bw'ubutare bwaserukiwe n'ubundi bushikiranganje biraba bwasherukiwe. Mugabo twifuza yuko ibi bintu bitoguma mu manama bije mu ngiro mu byo kuri twifuza. Akamaro ni kenshi cyane. Ubwa mbere no kubwira yuko no munsi ibihugu 153 bimaze kwinjira muri iti ibihugu 153 oya kwisi niga n'ibihugu bifise ubutare. Ibihugu byose bifise ubutare ntimuvyibagire. Hanyuma rero n'ibihugu bidakora transparence bidakunda gukorera ku mugaragaro. Ibihugu rakamaro ka mbere kayo nuko ikintu ca mbere baviza nuko ubutare aho buri kenshi butakuzwe neza butera ibibazo buteza ibibazo no gukinga intambara. Nico kintu ca mbere. Ikigira kabiri nuko umwimbu uza ugafasha mu by'ukuri mu migambi y'iterambere. Ico ni ikintu ca kabiri. Ica gatatu nuko iyo winjiye muri itie ugira credibility kwisi. Barabona ko ugomba gukorera ku mugaragaro. Nta gihugu na kimwe cinjiye muri itie twebwe twama tugenda mu mahanga kora abandi babikoze n'ingene bigenda bose bavuga bati umuntu wese yinjiye muri itie akabishobora nukuri umwimbu uraza kuko hari n'ibihugu birukana kubera byanse yuko bakorera ku mugaragaro. Ikindi kigira kane harakingirwa environnement. Nukuvuga hano bimba ubutare hari abantu bimbuga cyo usanga bibagiye yuko hari ibintu vyononekara. Hanyuma ikindi kigira gatanu ubutare iyo babushoye barakurikirana kuko hari ico bita traceability mpaka amafaranga kagaruka. Ivyo hanyuma ikindi naco usanga bagira ntushora ubutare budahinguwe. Barafasha kugira ngo ubutare buhingurirwe ngaho nyene mu gihugu ico gihugu. Bugenda babwiza ukuri ubutare iyo bushowe buri brut igihugu gihomba nk'icuro kabiri kuko numenye n'ivyo ushoye. Ivyo tumaze guhomba ni byinshi nivyo meje kuvuga erega. Ivyo byose meje kuvuga kugeza kwino saha twarabihombye nukuri.